Inshuti mukomeje guhitamo ibiganiro byacu turabasuhuje aho muri yose ku isi tubaha ikaze kuri Rwanda Today Hope. Reka duhuze umurongo wacu na radio Ijwi rya Amerika maze tubagezeho amakuru y'Ijwi rya Amerika mukunda muri benshi ntimucikwe. Muri studio ya gatanu mu Burundi abagize inama nshingamateka bagiriza indongozi z'amakomune atandukanye gusahura ubutunzi bw'igihugu abajejwe kubahana nabo bakabirabisha amaso gusa. Uwo nawe banyuruje itunga rya leta kumushimira no kumukura mu kazi gusa baba bagiye gufungura bimwe yiba kuraba amaposte technique mukayatandukanya n'amaposte politique kugira ngo kigega ca leta gishobore kubomboka. Uyu numwe mu bagize inama nshingamateka y'u Burundi. Muri ano makuru muraza kumva n'abandi bashingamateka bagize ico bavuga kubagirizwa gusahura ubutunzi bw'igihugu. Ku mugabane wa Afrika muri make muri Nigeria ubwoba ni bwinshi ko abana n'abagore barenga 100 bo barahitanywe n'insanganya y'ubwato bwibiye ejo kwa kabiri. Haramaze kuboneka ariko hari abandi bakirondegwa irengero ryabo. Dusubiye gato muri Afrika y'ubuseruko, President w'u Rwanda Paul Kagame yatashe urwibutso rwa Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu gihugu ca Latvia, nirwo rwa mbere rushizwe mu gihugu co mu karere k'Iburaya y'uburengerazuba. Ku nshuro ya mbere kuva Israel yatangura kwinjira muri Libani mu ntumbero yo guhasha umurwi wa Hezbollah ushigikiwe na Irani, uno musi zo mpande zibiri zagwaniye ku butaka bwa Libani. Doni doyano makuru yose duce ku masonga ni mukanyisasi. Reka makuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Nigeria ibikorwa vyo kurondera abarenga 100 hatawuzi irengero ryabo inyuma y'isanganya y'ubwato bwibiye ejo kwa kabiri bibandanya. Ubwo bwato bwarimwo abagore n'abana bari bavuye mu birori vy'idini basengeramwo. Ibindi reka ndabibaze mugenzanje ejo ni Mukankusi. Iyi mpanuka yabaye mu ijoro ry'ejo kwa kabiri ubwo ubwato bwari bupakiye abagenzi 300 bwarohamaga mu ruzi rwa Nigeri nk'uko Abdullahi Baba Arah ukuriye ikigo cya leta gishinzwe ubutabazi muri Nigeria yabitangaje. Uyu muyobozi yongeyeho ko inkeragutabara n'abakorerabushake baturutse muri ako gace kahitwa Mokwa barokoye abantu 150. Mu itangazo Arah yavuze ko igikorwa cyo gushakisha no gutabara kigikomeje. Ismaila Umar uyobora ishyirahamwe ry'abakoresha amato Imokwa yatangarije ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ko amahirwe yo kubona barokotse ari make. Ni ku nshuro ya kabiri ibintu nk'ibi bibaye muri leta ya Nigeria mu mezi 18 nyuma y'uko abantu barenga 100 baguye mu yindi mpanuka y'ubwato. Umubare urengeje urugero no kuba ubwato butitabwaho uko bikwiye ni zimwe mu mpamvu ahanini ziteza impanuka z'amato mu mazi ya Nigeria. Ejo ni hagati aho muri Djibouti naho abajejwe gutabara bariko barondera abimukira barenga 100 bo baguye mu ibahari ejo kwa kabiri nyene. Abari babatwaye mu bwato bukora mu buryo bwa magendu babategetse gusimbira mu ibahari. Ishami rya ONU ryitaho abimukira OIM mu mpfunyapfunyo yemeza ko hari ibiziga bija vyabonetse ejo ni. Iryo shami ry'umuryango w'abibumbye OIM ryavuze ko imirambo 45 yabaguye muri iyo mpanuka yabonetse ejo kwa kabiri. Uyu mubare ugaragaza ko uyu mwaka wa 2024 ari wo mwaka wapfuyemo abantu benshi hakurikijwe imibare ya OIM y'abapfuye bambukiranya inyanja hagati y'uburasirazuba bwa Afurika na Yemen. Abandi bantu 154 bararokowe. Abo bari mu bwato bubiri bwari buturutse muri Yemen bwerekeza muri Djibouti. Bwarimo abagenzi bose hamwe 310 nk'uko OIM yabitangaje. Inavuga ko ibikorwa byo gushakisha no gutabara bikomeje gukorwa n'abashinzwe umutekano w'inkombe za Djibouti kugira ngo babone abimukira bataraboneka. Muri mwaka abantu babarirwa mu bihumbi 100 bava mu ihembe rya Afurika bajya gushakisha ahari ubukungu bumeze neza mu bihugu byo mu kigobe banyuze mu kiswe inzira y'uburasirazuba. OIM yasobanuye ko ari umwe mu mihora inyuramo abimukira benshi ku isi kandi ushobora kubateza akaga gakomeye. Abarusimbutse babwiye umuryango OIM ko bakuwe muri ubwo bwato bubiri ku ngufu mu nyanja nyirizina hafi y'inkombe za Obok, umujyi uri ku cyambu cya Djibouti. Ishami rya ONU rishinzwe abimukira ryavuze ko abarokotse bari mu ruhinja rw'amezi 4 ariko nyina yarohamye. Abimukira benshi baca inzira y'uburasirazuba birangira bisanze mu gihirahiro bakorerwa urugomo muri Yemen igihe bagerageza gusubira muri Djibouti.
tukivuga rero kuri ibi vy'abimukira baca mu nzira za magendo, abategetsi ba Tunisia naho uno musi bataye muri yompi abantu 12 barimwo n'uwambutsa abantu mu buryo bwa magendo yagize uruhara mu gutegura urugendo ruheruka guhitana abimukira 15 nyuma y'uko ubwato barimwo bwibiye mw'ibahari. N'ubundi acari kumwe na mugenzanje Jone Mukankusi. Umwe mu bashinzwe kurinda inkombe yavuze ko ubwato bwavugwaga ko butwaye abimukira bagera muri 60 bwarohamye hafi y'inkombe y'ikirwa cya Djerba giherereye mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP biravuga ko ku ikubitiro abayobozi batanze umubare w'abagenzi 12 bapfuye, bose n'abanyatunisia barimo abana n'umugore umwe. Nyuma abayobozi baje gusubira muri iyo mibare bavuga ko ari 15. Abayobozi kandi bavuze ko barokoye abantu 31 kandi ko bakirimo gushakisha abandi. Umwe mu barinda inkombe yavuze ko uwibanze mu bajyana abantu mu buryo bw'amagendo ndetse n'umugore we bari mu batawe muri yombi. Yongeyeho ko abayobozi bafashe imodoka 3, ubwato n'umutwaro w'amafaranga. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezweho ijya nino kw'isi mu intambara ya Israel na Hezbollah. Uwo murwi wa Hezbollah uvuga ko uno musi watanye mu mitwe n'ingabo za Israel. Nibwo bwa mbere izo mpande zirwaniye ku butaka kuva Israel itanguye kwinjira muri Libani mu ntumbero yo guhasha umurwi wa Hezbollah. Uno murwi wa Hezbollah wo muri Libani twibutse kushigikiwe na Irani. Ejo ni Mukankusi aratubwira rero ibindi ku vy'izo ntambara ya Hezbollah na Israel. Igisirikare cya Israel cyavuze ko ingabo zirwanira ku butaka n'amatsinda ari mu modoka za burende bagiye kwifatanya muri operasiyo zo ku butaka muri Libani. Ni umunsi umwe nyuma y'uko Israel igabwaho igitero na Irani cyateje ubwoba ko haba hagiye kuba intambara yagutse mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Icyo gisirikare cya Israel cyavuze ko umuyobozi w'itsinda ry'ingabo za Israel yiciwe muri Libani. Kuri uyu wa gatatu Irani yavuze ko igitero cyayo cya misile gikomeye yagabye kuri Israel cyari kigamije gukumira ubundi bushotoranyi. Cyakora Israel na Amerika byasezeranije kuzihimura. Same Khadr Hassan al-Asari yaracumbitse mu kigo cy'ingabo zishinzwe umutekano cya Palestina mu ntara ya Cisjordania yigaruriwe ubwo yahitanwaga n'ibimanyu bya misile byaguye mu gitero cyo kwa kabiri. Umutwe wa Hezbollah wavuze ko wasakiranye n'ingabo za Israel mu mujyi wa Marun el-Ras wo ku mupaka kandi yashubije inyuma abasirikare mu yindi mijyi yo ku mupaka. Uyu mutwe wavuze ko barashe kandi ibisasu bya roketi ku birindiro bya gisirikare biri imbere mu gihugu cya Israel. Umuyobozi w'urwego rw'itangazamakuru wa Hezbollah Mohammad Afif yatangaje ko urwo rugamba rugize icyiciro cya mbere kandi ko uyu mutwe ufite abarwanyi bahagije, intwaro n'amasasu bihagije kugira ngo basubize inyuma ingabo za Israel. Ntacyo Israel yahise bivugaho. Mu Burundi abagize inama nshingamateka bagiriza indongozi z'amakomune atandukanye y'ico gihugu gusahura ubutunzi bw'igihugu. Abafashwe basahuye ubwo butunzi akenshi ntibahanwe nk'uko bamwe mu mashingamateka bavyemeza babivugiye mu bikorwa barimwo uno musi vyabereye aho bakorera mu Kigobe. Ibindi kuri no nkuru na Thierry Ndayishimiye. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano niwe yari yahamagajwe kwishura ku bibazo bihanze igisata c'amakomine ku bijanye n'ubutunzi ndetse n'ibindi bikorwa bihakorerwa. Ivyo bikaba birimo ingene bashiraho inzego nuko bazikurikirana nkuko biboneka muri raporo y'imigwi yo mu nama nshingamateka. Mu bibazo bihanze menshi mu makomine harimo kuterekana ingene amafaranga ya komine akoreshwa, kudatanga inyemeza bwishu ijanye n'ibyakozwe, ubusuma bwa bamwe mu ndongozi za komine no kurikiranwa. Mu byabajijwe ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu harimo ico bagikorwa kubategerezwa gutunganyiriza abanyagihugu komine barongoye. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusange Martin Teretse yishuye ko batakoze neza babogozwa mu mabanga abandi bagahabwa ibindi bikorwa muri leta. Aha ni abashinga amateka bahera babaza umushikiranganje Niteretse yari yatumiwe kuri uyu wa gatatu impamvu badahabwa ibihano bikwiriye kuko harimo n'ababa bagize uruhara mu gusahura komine. Mu byo bategerezwa gukoresha bagasanga ntabyo bafise, ntabyo bashoboye gukoresha kugira ngo by'ukuri vyerekane uko amafaranga ya komine yakoze. Je ndibaza none nico cyari igihano kibereye aho usanga nk'umuntu yivye igitoke canke aranduye
umwumbati wa murundi akaja gupfungwa, uwo nawe abanyuruje itunga rya leta kumushimira no kumukura mu kazi gusa baba bagiye gufungura bimwe yiba, hanyuma kandi kumuhindurira amabanga n'aharoye ashika akora vya bindi nyene. Rero komine si musanteri, komine si kontaburi, n'abantu batari bake mbere n'umwene gihugu dusanga afisemo uruhara. Abo bashinga amateka babandanya bavuga ko bafise impungenge no kuri abo barongozi mu makomine kuko hashobora kuba hakoreshwa ka mwana wa mama ku mvo za politike mu kubaha ayo mabanga. Ahoho ni kubera iki muhereza akazi abadafise impamyabushobozi by'ibyo baje gukora? Ubwo nivyo babiva kuri ka mwana wa mama ugasanga bahaye akazi abatabishoboye kandi hari abari babishoboye bahari. Kuraba ku amaposte technique mukayatandukanya n'amaposte politike kugira ngo igihugu cy'ukuri kironka abakozi babikwiye kuko baba bariho. Kuri ibi bibazo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusangi Martin Teretse yari yitavye inama nshingamateka yasiguye ko abo binanira mu kazi atari impamvu z'uko bashitse muri ako kazi. Kuri harabaye ibibazo bijanye n'indero aho dushobora gusanga umuntu yakuzaniye diplome kandi ugasanga iyo diplome arayifise yerekana ko yize ibi n'ibi ko ari umuhinga muri vyo yanyuza ni ku kazi ni siritere. Iyo dusanze umuntu atavyashoboye baramusezerera. Hariho abasanteri n'ivyo bakoze amakosa ajanye no konona d'une façon notoire kandi d'une façon préméditée tutashobora kwihanganira. N'abandi rero bagize utwerere de mauvaise gestion cyangwa mauvaise appréciation abivye twarabibishuje. Kubijanye nuko ikibazo cyo kwegeranya ubutunzi bwa komine cotorega umuti, ubushikiranganje bujeje intwaro bwamenyesheje muri iyo raporo ko hateguwe uburyo bushasha buzokoreshwa bwo kwifashisha ubuhinga bwa none mu kwegeranya amafaranga ya komine ata muntu yafashe mu minwe. Abashinga amateka bakibaza ukuntu bizoshoboka kandi Burundi buhanzwe no kutagira umuyaga nkuba ukwiye, ndetse menshi mu makomine yo mu ntara ya ruguru harimwo n'ayatagira umuyaga nkuba. Iyi digitalization ego inyishu yariyo izoshoboka gute mu gihe atamatara dufise akwiye mu makomine yose ndetse no ngaha mu gisagara tuyafise agenda acikagurika? Sinzi yuko dushobora kuba dushobora kuronka amatara 60%. Hanyuma ikina cya kabiri azi neza yuko dufise umuvuduko wa internet nawone udashoboka uri hasi cyane. Umushikiranganje Martin Teretse yishura kuri ico kibazo yasiguye uko biriko biratunganywa mu kubitorera inyishu. Hari ingomero zigomba zugurugwe, umuyaga nkuba wiyongera kuri dufise Kabuseze igomba yugurugwe vuba kugira umuyaga nkuba ushigwe muri sirikwi. Hariho n'izindi ngomero ziriko zirubaka zigeze ku rugero ruhagije, Jiji Murembwe none igeze kure. Nko muri leta turamaze kubona ikibazo aho kiri. Burya dufise amarezo ashaje cyane. Amakomine yagendewe n'imigwi yamaho y'abashinga amateka mu byijejwe harimo intwari ibereye, imigambi y'igihugu n'ubutunzi hirya no hino mu gihugu, harimo Ngozi, Kayanza, Kayogoro, Kirundo, Makamba na Rutana. Abashinga amateka basaba ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu gukurikiranira hafi abakozi muri komine baba barangije manda yabo canke bakuwe mu mabanga, kubanza gutanga raporo igaragara neza ku bamusubiriye kugira ngo ntihabeho gutana k'amakosa. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Thierry Ndayishimiye urakoze. Tukivuga ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika, President w'u Rwanda Paul Kagame uno musi yatashe urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ruri mu isomero ry'igihugu ca Latvia, aho ari mu rugendo rw'imisi 3. Urwo rwibutso ni rwo rwa mbere rushizwe mu gihugu co mu karere k'Iburaya y'Uburengerazuba. Avugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'andi makungu Olivier Nduhungirehe yagarutse ku gisobanuro c'urwo rwibutso. Bisobanuye byinshi kubera ko nk'uko mubizi Rwanda rwashyizeho inzibutso zo kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'amahanga. Izo nzibutso rero zigamije kugira ngo dukomeze kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, ari nako twigisha amateka y'icyo cyaha, amateka y'iyo jenoside kugira ngo ntizongere kubaho ukundi. Rero uyu munsi hakaba hatashywe urwibutso muri iki gihugu cya Latvia. Bikaba ari ibintu bikomeye kubera ko ni rwo rwibutso muri aka karere k'Iburayi y'Iburasirazuba. Rero bikaba bizatuma abanyarwanda
n'abanyalatvia cyane cyane urubyiruko biga bagasobanurirwa ayo amateka ya jenoside yakorewe abatutsi kuri urwo rwibutso. Rero bikaba ari ibintu twishimiye. Mbese uretse kuba arirwo rwibutso rwa mbere rushyizwe aho ngaho muri kimwe mu bihugu byo mu burasirazuba bw'Uburayi, mu bundi Burayi bwo ibihugu bifite inzibutso nk'izo ni ibihe? Ni byinshi. Igihugu gifite inzibutso nyinshi n'Ubufaransa bugeze ku nzibutso 16, ariko hari n'Ububirigi, hari Ubuholandi, hari Ubwongereza, Ubutaliyani, hari Ubudage, Ubusuwisi, ndetse no ku mugabane wa Amerika y'Amajyaruguru naho hakaba hari inzibutso muri Amerika no muri Canada. Kugira ngo urwibutso nk'urwo rwubakwe mu gihugu kanaka, hari amasezerano u Rwanda rugirana n'icyo gihugu kugira ngo bigerweho bifata iki, binyura mu zihe nzira? Ni ubusabe bwa guverinoma y'u Rwanda ibinyujije muri za ambasade. Nk'uru rwibutso rwasabwe na ambasade y'u Rwanda mu Buholandi kuko n'ibihagarariye u Rwanda mu gihugu cya Latvia. Umuhango wo gutaha urwo rwibutso warimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, wabaye perezida wa mbere ukoreye uruzinduko muri icyo gihugu cya Latvia. Mbese mbwira, kugirana umubano na Latvia bimariye iki Afurika, bimariye iki u Rwanda? Urakoze. Uruzinduko rw'ingirakamaro kuko nk'uko nari maze kubivuga, hari urwibutso rwatashywe, ariko hakaba hari n'imishyikirano yagiranywe hagati y'abaperezida bombi, Perezida Edgar Rinkevich wa Latvia ndetse nyakubahwa Perezida Kagame akaba yagiranye n'ibiganiro na Minisitiri w'Intebe Evika ndetse na Perezidante w'Inteko Ishinga Amategeko Madamu Dayiga Mierinya. Rero baganira ku mubano w'ibihugu byombi, aho hari ubutwererane mu byerekeye ubuhinzi, mu byerekeye ikoranabuhanga, ndetse tukaba duteganya kongera kuwuteza imbere kurushaho. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda i Latvia. Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo mwumvise aka kazi kimuca mumenya ko tugiye kubabwira ibivugwa mu matora ya Amerika. Asigaje iminsi 33 gusa. Rero mu minsi 33 abanyamerika bakwije ibisabwa n'amategeko bazotora president wabo wa 47. Muri ano matora y'uno mwaka, vice president wa Amerika Madame Kamala Harris azoba hagarariye abademokrate, Donald Trump nawe yahoze ari president wa Amerika azoba hagarariye abarepublika. Imbere y'uko Kamala Harris atorwa nk'umukandida w'abademokrate, ibipimo bifatiye ku vyumviro vyerekana ko hafi 1/2 c'abatora bose batari bishimiye ngo bashigikire president Joe Biden, eka ntibari banashigikiye Donald Trump. Mu kwa kane kuno mwaka, umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Jeff Swicord yagendeye umwe mu birabure bakomoka muri Amerika amubwira ko atazotora kubera atari yishimiye abakandida b'ico gihe bari Donald Trump hamwe na Joe Biden. Abademokrate bamaze gusubiriza Joe Biden na Kamala Harris, umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika mu Congereza Scold yasubiye kugendera uwo mwirabure amaza niba yarahinduye ivyiyumviro vyiwe. Inkuru irambuye yashizwe mu Kinyarwanda na Temistocle Mutijima. Lebani Seyumu ni umugabo w'umunyamurava. Akora amasaha menshi aho ayoboye kompanyi ntoya y'ubwikorezi bw'imizigo ifite amakamyo 3 akora ingendo za kure. Yaje muri Amerika we n'umuryango we bahunze intambara yashyamiranye Ethiopia na Eritrea mu mwaka w'2000. Birukanye abantu mu gihugu cyabo. Ibyo biteza ibibazo byinshi mu miryango myinshi kugeza na n'ubu. Imiryango myinshi yahungiye muri Amerika. Lebane yibona nk'umuntu utsimbaraye ku bya kera, haba mu mibereho n'ibijyanye n'imisoro, kandi ashyigikiye cyane uwahoze ari Perezida Donald Trump. Igihe Perezida Trump yari ku butegetsi, byasaga naho ari byiza mu bushabitsi. Isoko ryari rimeze neza, amahirwe y'akazi yari menshi, kandi abantu bari bafite icyizere cy'ejo. Ubushabitsi bw'ubwikorezi bw'amakamyo bwugarijwe n'ibiciro bihanitse by'igitoro, kandi avuga ko nyirabayazana w'ibyo ari Perezida Joe Biden.
kuri ubu ikibabaje ni uko ibiciro by'ibitoro birimo gutumbagira. litiro hafi 4 za mazutu zigura hagati y'amadolari 5 n'5.50. Ibyo bigatuma ubucuruzi butacyunguka na busa, kandi nk'uko ubizi ubwikorezi nibwo mutima wa Amerika. Hafi 70% by'ibicuruzwa bitwarwa mu makamyo nk'iyi. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isi birahindagurika cyane kandi bikagenwa n'urunyurane rw'impamvu nyinshi. Rebani we ashimangira ko wahoze ari Perezida Trump iki kibazo gifitiye umuti. Trump yatweretse uburyo byakorwa. Wishakamo imbaraga ukazihingamo, hanyuma ubundi ugahatana. Urabona, ubu ntitugishaka kuvumbura indi mitekerereze. Abademokrate nka Fatoumata Baribo amahitamo muri aya matora bayabona uguhabanye n'ibyo. Uyu yaje muri Amerika afite imyaka 11 y'amavuko aturutse mu gihugu cye cy'amavuko cya Sierra Leone. Nyuma yo gusoza amashuri ye mu bijyanye n'amategeko, yagiye gutura muri leta ya Maryland aho akora mu bijyanye n'ubuvugizi n'amategeko agenga abimukira. Indoto zanjye zari ukuzagira akazi gatuma nkorana cyane n'abaturage kandi ntiwimbuze kubona ibyankenerwa bihagije ngo mbeho neza. Fatoumata ni impirimbanyi ikomeye y'uburenganzira mboneragihugu, uburenganzira bw'abagore n'abimukira. Mu matora yo mu kwa 11 azaba ashyigikiye Kamala Harris. Ntekereza ko Vice Perezida Kamala Harris ari umuntu w'abantu. Ni umuntu dukeneye muri iki gihe ngo turwanye ivangura riri muri iki gihugu. Ariko kandi afite impungenge mu gihe Trump yaba yongeye gutsindira ubuperezida. The black community is being hurt more by the illegal aliens, 16, 17 million. They're taking your jobs. I am scared. Mfite ubwoba bw'abimukira bwasubiriye, kandi ubwoba bw'abirabura n'abantu b'imvange burimo kongera kugaruka. Kandi rero biragoye ko mu gihe umuntu uyoboye abandi ari we ubirangaje imbere n'undi wese ntacyo yikanga. Avuga ko hagendewe ku byahahise abimukira batubahirije amategeko bazagirwaho ingaruka n'umugambi wa Trump wo kwirukana muri Amerika za miliyoni z'abadafite ibyangombwa. Iyo bagiye mu ibazwa baba bakurikiza amategeko, nyamara barafatwa bagafungwa, ndetse hari abagiye birukanwa mu gihe batabaga bakwiye kwirukanwa. Fatoumata avuga ko nubwo ibipimo by'ubukungu bihagaze neza, hari benshi bakigorwa n'ubuzima. Imibare ihagaze neza, ariko hari abantu batarimo kuboneka tudatekerezaho kenshi. Ba nyakabyizi bahemberwa isaha, abantu babayeho ari imiryango 2 cyangwa 3 ibana mu nzu imwe. Itandukanira hanini ni uko abaherwe bagize nka 0.1%, ariko bazikubira amafaranga yose, twabasigaye tugahangayika nimutora Trump, kandi igihugu ntikigeze cyubakwa muri ubwo buryo. Amerika yabaye Amerika ibikesha akazi k'abanyakabyizi bakoreye iki gihugu, nicyo cyubatse Amerika. Ibyerekezo bibiri bihabanye kuri Amerika, amahitamo abiri ahabanye ku hazaza. Temistocle Mutijima urakoze. Tukivuga rero ku vy'amatora ya Amerika, Tim Walz yagenywe kuzohiganwa nka vice president mu gihe Kamala Harris ariko yitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu yogira amahigwe agatorwa, hamwe na JD Vance we azoserukira abarepublikane mu mwanya wa vice president. Baraye bakoze ikiganiro mpaka kuri televiziyo CBS ku bibazo bitandukanye birimo ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu, abimukira, intwari ibereye na demokarasi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije avuganye na Lance Akizimana aba mu gisagara ca Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amubaza kungene yabonye ico kiganiro c'abo banyepolitiki babiri. Mugabo uravye nk'ivyabaye ejo, urabona neza yuko umunsi yaje yiteguye ico ashaka gushikiriza abanyagihugu. Nibaza ko umwe wese muri bo bakishitseko, na cane ko twarabonye yuko ivyerekeye ingene baharira, warabona yuko koko ameze nk'abahana ijambo. Ni ibintu tutari tumenyereye turavye vyaheruka hagati ya Kamala na Trump, ku buryo je novuga ngo vyarashimishije kubona abantu bashobora guharira mugabo bataza baraciranamwo bavugana batukana canke bavugana ibintu bidashimisha. Byari vyiza ko tubona ko abantu bashavuga ivyiyumviro bitomoye, umwe wese agasigurira ahagaze. Abo bategetsi uko ari babiri rero baragize impari ku bibazo bitandukanye. Ikintu mubona gihambaye cyane rwose, JD Vance vice president yagenywe mu mugambwe w'abarepublika kugira ngo azafashanye na Donald Trump mu matora yimirije mu kwezi kuza.
ikintu mubona gihambaye yashikirije ku bwanyu niki ko yashoboye kwerekana ko ashigikiye Trump ivyiyumviro vyiwe arabitomora neza na cane cane kuvyerekeye ubutunzi uravye ingene yashoboye gusigura yuko mu kudugiza amatagisi ibintu biva hanze n'ukundi kugira abashoboye kuronka amahera yo kuriha ibintu bazohora bagomba gukora ibi warabona koko yaje yiteguye kugira ngo ashikirize iciyumviro yarashoboye kubona ko mu ntango ashaka yamera nk'ushaka gutsinda uharira bariko baragira mugabo mu mpera vyarahindutse abatanguye kuvyerekeye ivyo kurondoka ivy'amagara y'abantu n'ivyimbibe warabona ko vyaciye bimunanira gatoyi hanyuma vice president yagenywe n'umugambwe w'abademokrate Tim Walz ku bwanyu ikintu yashikirije gihambaye niki muri izo mpari yashigije ikintu gikomeye gose mu ntango yatanguye afite ubwoba ngira nuko ataramenyereye guharira cane atamenyereye kuja imbere y'abantu gose mugabo ku buryo yatanguye kuvuga umengera n'ubwoba na cane cane bahereye ku bintu vy'ubutunzi basanzwe atari co kintu bakomeye ko cane mugabo mu nyuma yashoboye no kuri gutomora neza na cane cane yatanguye kuvuga ivyerekeye amagara yaravuze neza rwose urabona ko avyumva neza arashigikira nk'uko nyene Kamara ashaka ko biba ukabona nyene ko ari ibintu avuga bivuye ku mutima na cane cane yagize ivyerekeye vya demokrasi yabishitse ko warabona koko yuko ari ikintu kiva ku mutima kandi yemera kandi yaragerageje ubu n'ushaka kuja hagati naca ubu abantu batiragera aho bahagaze basigaye ari bake cane ntibarenga 3%. urumva rero ivyo vyimviro yashobora kwerekana ko abantu b'abarepublike b'abindependent n'abandi ko boza bakamushigikira ukuntu yavuga babona ko aribo ariko ararondera kukwega cane. Mwavuga iki ku kibazo ca nyuma basana bahereje ko cerekeye cane cane ivyabaye mu kwezi kwa mbere itariki 6 igihe Perezida Trump yahakana ivyavuye mu matora? Ibyo bintu ni ibintu nibaza ko ariho novuga ko Vance vyamunaniye gatoyi kuko kunarigwa kuvuga yuko Trump yatsinzwe mu matora y'ibihumbi 2020 ni ibintu vyatumye abantu benshi burabukavuga uti ushigikira umuntu kubera ari umuntu ushikiye n'aba ariko arabesha cyangwa umushikira kubera bavuga ukuri ako kantu karamuciyemwo gatoyi vyamunaniye ko avuga ati ego ni koko Trump yaratsinzwe. Hama ica kabiri abantu iyo bariko bararondera ibintu vya demokrasi ni ikintu gikomeye cyane ngaha iyo rero umuntu adashobora kwerekana yuko koko demokrasi amatora yemeje kuba bazoyakurikiza bakandi bakayemera utangura kwibaza uwo ariko aragomba gukwega ngo arondere w'amajwi wariwe.